hari umunsi umwe Yesu amaze guheza igikorwa ciwe agomba gusubira inyuma, hari ijambo yavuze yicaranye n'abigishwa biwe, ahindukirira umwe muri bo aramuraba aramubaza, Simoni Petero, urankunda? Petero ati ego ndagukunda. Barabandanya baganira ibindi, asubira arahindukira kuri Petero, Simoni Petero, urankunda? Aramubwira ati ego mwami wanje, ko ndakunogera. Barabandanya baganira ibindi, nkuko umenga yavyibagiye canke ntavyo yibuka, asubira arahindukira aramubaza, Simoni Petero, mbega ari wewe ukwiyumva gute? Uko nibaza ko Petero yiyumvise niko nanje no kwiyumva. Mbega hari ikintu yabonye muri jewe? Ngira yabonye yuko mpora ncishamo nka kwepa. Uramaze kubona iyo wegereye umuntu uzi ko afise ingabire y'ubuvugishwa, ikintu cyose ubona ko umenga yakibonye. Petero nibaza yuko nawe yari muri iyo eta, yiyumvira ati ashobora kuba yabonye yuko hari aho bihora bingora. Ariko Yesu ntiyari kwamubaza kuko yakekeranye urukundo rwiwe, ariko yipfuza yuko igikorwa agiye kumuha, igikorwa agiye gukora cyo kuragira intama atagikoreshwa nuko ari akazi, ahubwo agikoreshwa n'urukundo. Niyipfuza abacangero, ariko yipfuza abafise urukundo. Ufise urukundo mu gikorwa c'uwo akunda agikora atidoga. Uhora ubona umuvyeyi yavyaye umwana, hanyuma uwo mwana ari umubebe, akagera igihe mu bantu basohotse mu rubanza, hama umwana akigirako. Mbega umuvyeyi arahushura umwana? Arakubita? Oya, ahubwo yumva ko ari we yabigize, agaca agenda ahiherereye akamuhindura. Urukundo akunda umwana wiwe rutuma ashobora gukora vyose atidoga. Simoni Petero, mbega urankunda? Nimba unkunda nagomba ndaguhe mission idashobora gukora abari bo bose atarabahagaze ku rukundo. Mission idakora uko uvyiyumvira, ariko bikora kuko ufise urukundo ukunda uwayiguhaye. Nibaza ko iki kintu c'urukundo arico duhava dusubira kuganira ko uno munsi mu buryo bwaguze. Ijambo ry'uno munsi rivuga ngo gushinga imizi mu rukundo rw'Imana. Gushinga imizi mu rukundo rw'Imana. Être enraciné dans l'amour de Dieu. Gushinga imizi mu rukundo rw'Imana. Iyo bakoresheje gushinga imizi, nuko hari ikintu kimeze nk'igiti, kimeze nk'igifise ubuzima, atari igiti c'ipoto y'amatara, ariko ni igiti gifise imizi. Imizi ishobora gushingwa mu kuzimu, ikagenda igashororoka igashikira ahantu ituma kidasubira kunyeganyega, ariko kandi gishobora kugira ubuzima. Gushinga umumizi mu rukundo rw'Imana. Dukoresha kino gisomwa c'Abanyefeso igice ca 3, Abanyefeso igice ca 3 kuva ku murongo wa 14. Turaza turagenda buke buke, ariko nashaka kubabwira ngo iri kete Paulo yandikira Abanyefeso, yaryanditse mu bihe bitoroshe, yaryanditse ari mu gasho. Ariko muraza kumva umutima wiwe, naho yari mu gasho, umutima wiwe ntiwari uboshe. Yaraboshwe mu buryo bw'uko ataho yashobora kuja ahashaka, ariko umutima wiwe yarashishikaye, afise inyota, inzara yo kubona abantu b'Imana bashingwa mu rukundo rw'Imana. Atangura avuga yandikira Abanyefeso amasengesho abasengera, isengesho afise. Turaza kuraba rero iri sengesho ryiwe
turisome turabe indani muri iryo sengesho turasangamwo ibintu bishika nka bibiri, ariko ico nza guhagarara ko cyane ni iki kimwe cerekeye urukundo, gushinga imizi mu rukundo rw'Imana. Umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 15 abanzi badusomere aho. Nico gituma mfukamira data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa. Ndapfukamira data wo mu ijuru, ndapfukamira data wa twese, ndamupfukamira uw'imiryango yose yo mu ijuru no mu isi yitirirwa. Nanguye kumva ingene abona igihe apfukama Imana imbere y'Imana arondera gusengera bene data, abumva gute? Abumva nk'abari mu muryango umwe, abumva nk'abafise umuryango umwe, basangiye n'umuvyeyi umwe, data wo mu ijuru. Iyo ariko arasengera aba banyefeso, n'abasengera nk'abanyamahanga, n'abasengera nk'abantu bagiye guhona, n'abasengera nk'abantu ataco bapfana, ariko abafise ku mutima agapfukama ahamagara data kuko basangiye umuryango. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Uw'imiryango yose yo kwisi yitirirwa. Iki kinyereka yuko bene data abahurije umuvyeyi umwe ariwe data wo mu ijuru bahinduka umuryango umwe. Duhinduka umuryango umwe. Kandi kuba turi umuryango umwe hariho inkomezi. Hariho inkomezi kumva yuko hari umuryango wagutse w'abana b'Imana negukira. Ariko kandi kuba mu muryango w'Imana birampa gushobora kugira ico nanje nterereye bene data, ico mfashije abandi. Mwibuke ndakeneye gukomera kugira ngo nkomeze abandi. Muri no muryango ariko arasengera hari ikindi kintu gikomeye numva ko agiye kubabwira. Ku murongo wa 16 mwumve ikintu agiye kubabwira. Muri aya masengesho yiwe atangura kubabwira umutima wica agomba kubasengera, ico yipfuza ko gikora. Umviriza ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo biri, ngwibahe kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu wiwe, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Gukomezwa n'uwo mpwemu kubw'itunga ryayo ry'ubwiza riri. Ndabasengera ngo mukomezwe na mpwemu mu muntu wa hehe? Mu muntu wa hehe? Hari ikintu avuze ngo mu muntu w'imbere, w'indani. Nimba bavuze umuntu w'imbere nuko hari umuntu wa hehe? W'inyuma. Hari itandukaniro rero ryo gukomezwa ku muntu w'imbere no kwitaho no gukomezwa ku muntu hanze. Tukiri bato hari ahantu twahora tuja bari bafise ivyuma byo guterura, tukaja ko tugaterura, tukaza turiraba mu kiyo nimba ama triceps biceps n'amantuze yakomeye, tugahiganwa ukaraba nimba uyundi katanguye kuza canke kataraza. Ukaca usanga plus witaho cyane ingene ukomera hanze niko ushaka no kubigendera, niko ushaka no kumva yuko wonigana. Hari umuntu wo hanze ahambuza abajene b'abahungu, ariko kandi n'abajene babigeme hari ukungene umuntu wo hanze tumwitaho cyane, ukamenga niwe hagize n'akabuto kaza mu maso urasiba igikorane. Umuntu wo hanze akagira agaciro gakomeye cyane gusumba umuntu w'indani. Ndazi umuhungu umwe yarakunda ifreshere cyane. Umunsi umwe baravuga ngo abafise ikibazo baze tubasengere. Tubona arahagurutse araje imbere. Yari umugenzi inyuma y'igikorane, ndamubaza nti mbega hagiye wowe ufise ikibazo iki? Reka sha aha kabuto we nakubona. Umuntu wo hanze arafise agaciro kuri bo. Hari abantu baha agaciro cyane umuntu wo hanze. Hari umuntu adashobora gusohoka hanze atashize ko makiyaje.
hari umuntu niyo udodoye muhiri wiwe abanza kuja kumakiya kuva sinzi ko ari ku mushatsi bawumakiya ntavyo nzi, ariko gushika ahantu hose yumva ko ari aleze. Ikibazo kihari ni hehe Paulo ariko arashira inguvu ngaha ngo ndasenga ngo mube fortifié, mukomezwe nk'uko itunga ryayo riri mu muntu w'ihehe wahehe w'indani, mukomejwe nande na mpwemu. Haleluya. Mpwemu abakomeze mu muntu w'indani. Umuntu w'indani niwe muntu w'ukuri. Umuntu w'indani niwe akwiye kurongora ubuzima bwawe. Umuntu w'indani iyo ahagaze neza, iyo akomeye neza, ibisigaye byose bija ku murongo. Iyo umuntu w'indani afise intege nke, n'umubiri wawe wose n'ubuzima bwawe bwose bwinjira mu ntege nke. Nico gituma Yesu yabwiye abigishwa biwe, musenge nimuje mu mosha mabi. Umutima urabigomvye, umuntu w'indani wabishaka, ariko umubiri uri kurababuza. Niki agaciro Paulo ngaho ariko aravuga, abwira umuryango wiwe w'Abanyefeso, ababwira ati ndabinginze, icyo nsaba nuko abuzuza nk'uko itunga ryayo riri ry'ubwiza, abakomeze abafortifiye na mpwemu, bifashijwe na mpwemu umuntu wanyu w'indani. Nashaka kuvuga ku muntu w'indani gato kuko yaramuhashiza kwa gaciro. Umuntu w'indani yakomeye, ikibazo kihari nuko abantu benshi turahaze umuntu wo hanze, ariko umuntu w'indani nitumugaburira arashonje. Hanze turavyibushe, ariko ikibazo kihari iyo badushobora guca muri scanner itwereka umuntu w'indani ingene ameze. Bamwe twaraguze ibiro bavuga gute, umunzane wo kwipima ibiro byacu bivanye n'ingene tungana, kugira ngo turabe ingene tuza turibungabunga. Mpora mbona mu gatondo turahaca tukaraba, ninde yondonderera umunzane umpimira umuntu w'indani ndawumugurire. Ndakeneye gusubira no gupima, kwama ndiko ndiyumvira mbega umuntu w'indani abayeho gute, apima ibingana gute, yizera gushikahe Imana yiwe, ayikunda gushika ku rugezo uruhe, yayihaye umutima wiwe gushika hehe, ni hehe numva kw'Imana ndayihimbariwe, ni hehe nipfuza guhindura kuko nayishaka kumpindura. Umuntu w'indani. Ariko kandi nubikorera mu mubiri, ngaha batweretse inzira bavuga ngo mubishobojwe canke biciye muri mpwemu, mpwemu abafashe gukomezwa mu muntu w'indani. Nico gituma iyo twihaye cyane ubuzima bw'impwemu, iyo turondeye kuzuzwa mpwemu, iyo turondeye ivya mpwemu, iyo tugaburiwe na mpwemu, iyo twumviye mpwemu, umuntu wacu w'indani arakomezwa, arakomera. Wofu muba goyigoyi, wofu mugira amagara make hanze, ariko indani ukabura umuntu ashobora kuremesha, umuntu Imana inezererwa. Ishobora kuvuga nko yavuga kwa Yobu, wabonye umugororotsi wanje Yobu. Nguwo umutima Imana yipfuza, ariko benshi turiko twirukira dushaka kwemegwa kubera umuntu wo hanze. Bamwe turanafise n'amasoni yukuvuga yuko twizera, yuko turabizera, yuko twahaye ubugingo bwacu Imana, yuko twakijijwe. Kubera iki? Dutinyira yuko bahava baturaba ku muntu wacu wo hanze bakadusuzugura. Ariko Paulo aravuga ngo biragahera, guhimbara umuntu sico kimwe nofuma, mbega himbara abantu aho guhimbara Imana. Iki nico kibazo kihari. Umuntu w'indani wawe akomejwe agashingira intahe vy'ukuri Imana, n'ivyo hanze birakurikira. Umviriza rero, ndashaka ngo tuvugane ibintu bibiri. Paulo yasengeye umuryango wiwe wo mu mpwemu w'abana b'Imana. Umviriza ivyo yabasengeye. Durahera ku murongo wa 17. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Isengesho rya mbere avuze ngo ndabasengera kugira ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ico ni cambere. Kiri mucumve neza. Kristo ngo abe
ashingwe ashikame mu mitima yacu biciye he? Mu kwizera. Ukwizera atari kwa kwizera kuvuga ngo ndizera ko azompa promotion, ndizera ko azompa umugabo. Uko kwizera siko bariko baravuga gushobora kudushingira imizi muri Kristo. Ariko kwizera ariko baravuga ni igikorwa yakoze ku bwawe, n'ubugingo bwiwe yatanze ku bwawe, kugira ngo uve mu rupfu rw'ibihe bidashira uje mu bugingo bw'ibihe bidashira. Haleluya. Ico kimpa kwizera ko ari we wenyene yashobora kumpa agakiza, ni we wenyene nshobora gutuma ninjira mu muryango w'abana b'Imana, ni we ndembo ry'ijuru. Ukwizera igikorwa yakoze byankinguriye ijuru, nshobora kwegera Imana, nshobora kuvugana nayo, nshobora kubana nayo, nshobora kumva imbwira mwananje nari umutabwa, nshobora kumva ndemeshejwe mu bihe bigoye. Kubera iki? Kuko nizeye ku gikorwa yakoze, yampaye ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Ukwizera Kristo aba mu mitima yacu atari kubw'ubwenge. Ngoma ntandukanye iri jambo rivuga ngo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera, ndaritandukanye nuko bamwe bashaka gushira Yesu mu mitima yabo kubw'ubwenge, kubw'ukumenya. Usanze wese aho umusanze naho unkuru no umuntu mwibarabara, uramubwira uti mbega urazi bya Yesu? Yesu ni ndatamuzi. Yesu si umunyanazareti. Yesu ntiyavutse kuri Mariya no kuri Yosefu. Mbega ku munsi ugira ntiyigeze gupfa, ntiyapfuye. Abayuda ni babi, abayuda ni babisha. Ivyo nibo bavuga. Arazi histoire yose. Abayuda baramufashe, baramukubita, kandi umenga nta nico bamuhoye. Ariko sha ujya muntu yari ihangana, erega ngo umunsi ugira gatatu yarazutse. Histoire arashobora kuyikubwira. Ivyo sivyo bituma ushingwa muri Kristo Yesu. Ariko igituma ushingwa muri Kristo Yesu si kumenya histoire ya Yesu, ahubwo ni ukwemera, ukizera ko ivyo yakoze yabikoze ku bwawe. Hari ico mupfana, ni mupfana n'ukuzi histoire yiwe, ivy'ubwenge biragahera. Ukumenya Kristo mu mubiri birabaho, abantu bakamenya ivya Yesu mu mubiri. Nkuko twigishijwe gwa gasore incungu y'u Burundi, hari umutama bariko barabwira ivya Yesu, acavuga ati yo uwo muntu ameze nka gwa gasore nto. Nukuvuga ngo aramwakira akamwemera, ariko kandi akamwemera nka gwa gasore ni incungu, n'umuntu ahambaye, n'umuntu akomeye. Tuzora tumwibuka ryari? Uri Pasika. Ariko Yesu ntiyifuza ubuzima bwacu tububamo mu kumumenya mu bwenge, ariko yifuza ko ashingwa mu mitima yacu kubw'ukwizera. Ndabigira mugenzi wawe mbwa ntumu ukuboko uti kubw'ukwizera ushingwe muri Kristo Yesu, apana kubw'ubwenge. Ndiko ndabitandukanya n'ubwenge, kuko isi iri kwiharura ubwenge, bazi ubwenge, bazi histoire, bazi ibintu byose nyine byagiye birakurikirana, ariko ntibashoboye hamwe n'ubwenge bwabo kumenya agakiza. Ntibashoboye gukugwaho urubanza rw'ibihe bidashira n'ubwenge bwabo. Ubwenge bwabo bwabahaye gutora ibigwanishwa roho nyanganda. Ubwenge bwabo bwabafashije kurondera ingene abantu bashobora kwiberaho ko bigombeye bataravye n'ico Imana igomba. Abagabo n'abagabo bakabana, abagore n'abagore bakabana, ngo niryo terambere. Ubwenge bw'isi n'ubupfu, ariko ubwenge bw'Imana cyangwa ukwizera kukuri kugusubiza mu ijambo rya Kristo, kukubwira ngo shingwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera. Wizera iki? Apana kwizera ibyo aguha, kwizera ico yakoze. Ico yakoze ku bwawe. Kandi ico yakoze ku bwawe umaze kucizera uva mu rupfu ukaja mu bugingo. Nico gituma ikintu cambere asengera abanyefeso twumvise ngo ni Kristo ashingwe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ibindi vyose mwobibura,
sindabasengeye ibikwegana, sindabasabira amaromorke n'amazu agerekeranye ko, sindabaronderera ivyubahiro, sindabasabira ivyubahiro no kwemegwa, ariko icyo ndabasengera, Pawulo ariko aravuga ngo Kristo ashingwe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Kristo ashinzwe mu mitima yanyu, nta kibanyiganyiza. Ntunyiganyiganwe kubera bataguhaye ivyo bategerezwa kuguha. Ntunyiganyiga yuko kabaye inzara igiye kutwica cyangwa urupfu ruregereje. Ntunyiganyiga iyo Kristo ashinzwe mu mitima yanyu, kandi ugira amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese, kuko Kristo ashinzwe mu mitima yacu. Nico gituma yabasengeye ikintu kiruta ibindi byose. Reka Kristo ashingwe mu mitima yanyu kubwo kwizera, dushobore kuba abashinze imizi tutanyiganyiga. Umviriza ikindi cya kabiri yabasengeye, aheje kuvuga ngo Kristo ashingwe mu mitima yanyu kubwo kwizera. Hari ikindi cya kabiri, nico tumara ku mwanya ukomeye yabasengeye. Umviriza, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinge arwubatswemwo, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, ubwo amakika, ubw'amajyaruguru n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. ni ijambo rimeze nk'irirerire, mugabo reka turigabure buke buke. Avuze ngo enraciner, vuga ngo mushinze imizi, effonde, aha bakoresheje ijambo rw'amabuye, mushinge w'amabuye, n'amabuye y'umushinge ni fondation arwubatswemwo. Fondation, amabuye y'umushinga rwubatswemwo. Barakoresha imaje zibiri, imaje y'ikintu gishorera imizi mu kuzimu arico giti, ariko kandi na imaje y'inzu ifise fondation ikomeye. Izi imaje zibiri ndifuza ko tuzigumana mu mutwe. Imaje ya mbere y'igiti gishorera imizi mu kuzimu kitwereka yuko ubuzima bwacu, aha bariko bavuga ngo mushinze imizi, enraciné et fondé dans l'amour, mu rukundo rw'Imana, ngo mushobore gutahura hamwe n'abera. N'aka kantu mugasurinye, hamwe n'abera. Ndashaka kuvuga rero ikintu cyo gushinga imizi hamwe no kubaka amabuye y'urufatiro mu rukundo rw'Imana. Iyo urukundo rw'Imana turusobanukiwe, tugashinga imizi mu rukundo rw'Imana, hari inyungu nyinshi mu buzima bwacu bituzanira. Uyu muntu rero ko atanga akarorero k'igiti gishinga imizi mu rukundo rw'Imana, ku buryo ikintu cyose igiti gikenera kibikura mu byo kiriko kirakira hariya mu kuzimu. Nimba imizi yacu ishinze mu rukundo rw'Imana, nta kizodushikira ngo kitubabaze, kuko tuzotahura yuko urukundo rw'Imana ruturutira ibidushikira. Iyo imizi yacu ishinzwe mu rukundo rw'Imana, mu bihe bigoye no mu bihe by'umunezero urengeje, ntiturenza icyo Imana ishaka ko tubamo. Kubera iki? Kuko dushinze imizi mu rukundo rw'Imana. Iyo inzu nayo yubatse, yubaka ku rukundo rw'Imana, ni nka ya nzu itegwa n'imipfunda mu bihe bigoye, amazi akayisurirako, ariko iyo nzu ikaguma ahandi nyene. Kubera iki? Ishinzwe mu rukundo rw'Imana. Ngaha baravuga ngo ivyo nitwashingwa imizi tukubaka mu rukundo rw'Imana, tuzoshobora gutahurira hamwe n'abera bose. Munyumvirize, tuzoshobora gutahurira, ils pourront comprendre avec tous les saints, bizodufasha gutahurira hamwe n'abera bose ivyerekeye urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirugaragara kuko uri umuntu wabaronse revelation,
ufise reverasi idasanzwe kubyerekeye urukundo rw'Imana, ariko urwo rukundo ntibigera barubona rugaragara no mubera. Ndashaka nzana akantu munyihanganira ahantu. Urukundo rw'Imana ruzogaragara ryari? Igiki kizogaragaza yuko wamenye cyangwa ushinze imizi cyangwa wubatse mu rukundo rw'Imana? Mbega nuko wiyugarana ukavuga urukundo rw'Imana, ukandika amapoeme, wandikira amapoeme Imana meza ngo arayikora ku mutima? Urukundo rw'Imana rugaragarira igihe ukoranye n'abera. Nicyo gituma ngaho ariko baravuga ngo tuzoshobora gutahurira hamwe urukundo rw'Imana hamwe n'abera bose. Urukundo rw'Imana rugaragarira ukungene utahura, ungene ufata mugenzi wawe, ukungene watahuye urukundo rw'Imana, bigaragara ingene umwiyegereza, bigaragara ingene umwihanganira, bigaragara ingene ubana nawe. Abagoye kubana nabo ukabana nabo, bigaragaza urukundo rw'Imana, ko urukundo rurihangana. Muzoshobora gutahurira hamwe n'abera bose ivyerekeye urukundo rw'Imana. Umviriza, aciye atangura kwerekana ingene urwo rukundo rw'Imana rugaragara, ingene rwagutse. Yatanguye ngo muzotahura hamwe n'abera bose ivyerekeye urukundo rw'Imana, mutahure ubwaguke bwagwo, sa largeur, la largeur, ubwaguke bwagwo. Bene data, urukundo rw'Imana ariko nshaka kuvuga umwanya utari muto hano hantu. Urukundo rw'Imana ruragutse. Urukundo rw'Imana rurengana imbibe z'umuryango wawe. Urukundo rw'Imana rurengana imbibe z'igihugu cawe. Urukundo rw'Imana rurengana amoko yo kwisi. Urukundo rw'Imana ntirugarukira aho ushaka kurugarura. Urukundo rw'Imana ntiruturuna muri ba bantu bawe gusa, ariko rushikira isi yose. Ruragutse, ntirugira imbibe. Abantu turagerageza gushiraho imbibe z'abakunditse n'abadakunditse, ariko ntabwo ndakubwire ngo urukundo rw'Imana ntirugira imbibe. Rurarengana imbibe abantu barushiriyeho. Urukundo rw'Imana rubonekera bose, haba abakora ibyiza n'abakora ibibi. Imana ngo igwisha imvura, ikakiriza izuba ababi n'abeza. Urukundo rw'Imana rurengana imbibe twe dushobora kwiyumvira ko twoshiraho. Iyo utanguye kumva ko urukundo rw'Imana rugarukira mu bawe no muri wewe gusa, ubuhushije, ubutatahuye neza ubwaguke, la largeur y'urukundo rw'Imana. La largeur y'urukundo rw'Imana rurengeye imbibe abana b'abantu bashizeho. Twe turakundana kubera hari ibyo dusangiye. Hari byinshi abantu bashobora guhurira ko n'ibyo basangiye. Ariko ntuze kwibaza yuko urukundo rw'Imana rugarukira muri mwebwe gusa. Ariko urukundo rw'Imana kujya mwumva kwibakunze, ni kwikunze na babandi bari kure yayo. Urukundo rw'Imana rurengeye gutahura kwacu. Abaririmbyi bamwe baravuze bati nitworonka aho twandika urukundo rw'Imana. Naha ibyatsi byose byocika amakaramu, ibiyaga bigahinduka wino, irangi ryo kwandikisha. Nitworonka aho twandika ngo dushobore gusobanura urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana niko rwatumye rugushikira wewe wari uri kure. Niko rwatumye rudushikira twebwe abanyamahanga barundi. Imana yihishuriye ihanga rya Isirayeli, irigira ihanga ryayo, mugabo urukundo rwayo rurengana imbibe rya Isirayeli, kuko yipfuza kwikwegera ko bose. Urukundo rw'Imana rugira imbibe. La largeur y'urukundo rw'Imana, igihe umuntu ashinzwe muri go agahishurirwa ubwaguke, la largeur y'urukundo rw'Imana bimuha gukunda abantu atavanguye. Ikibazo nuko abakristo benshi twuzuye mashengero no munsi, mugabo inkundo dufise ni inkundo zivangura. Jewe nkunda bameze gutya, nkunda bamfata gutya, nkunda bangirira ibi. Ego wewe ni wewe, ariko gerageza utahure yuko urukundo rw'Imana rurengeye ibyo wewe wiyumvira. Urakunda
n'ab'isi yose rivuga ngo ni babi, ntibakunditse, n'abicanyi. Bamwe turavuga amajambo amwe akomakomeye, tukita abantu barimwe mu ishusho y'Imana ko ari ibikoko. Ariko nashaka kukubwira, naho bariko bakora bijya, ntibashobora guhagarika urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurengera ivyo nabo nyine bashobora kuba bariko barakora, ukabatahuza yuko bari kure, ariko naho ari babi hari uwabakunze. Rimwe na rimwe hari igihe abantu baba babi kuko babuze urukundo, kuko bumva ko atanumwe abitayeho. Baba bakeneye mwebwe mwatahuye urukundo rw'Imana kugira ngo mubashikeko, babone Imana n'urukundo rwayo biciye muri mwebwe. Ariko ntibidukundira igihe tutaratahura la largeur, ubwaguke bw'urukundo rw'Imana. Ubwaguke bw'urukundo rw'Imana sinzi hehe no bivuga ngarukirize, ariko ndasaba Imana ngo itwagurire gutahura ngo urukundo rw'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe dushinga intahe, yo jewe Imana inkunda kurusha abandi bose, canke Imana ikunda igihugu cacu kurusha ibindi byose. No. Urukundo rw'Imana ntirufise akarimbi. Urukundo rw'Imana ni rwa rundi nyene kuri bose, abeza n'ababi. Ibintu birinjira mu mitwe biragoye, ariko nico gituma Pawulo asengera Abanyefeso ngo ndasenga ngo mushobore gutahurira hamwe n'abera, mushingwe imizi, mwubake ku mabuye y'urufatiro, mutahure urukundo rw'Imana mu bwaguke bwago, dans sa largeur. Largeur, iyo bavuze ngo umuntu arafise largesse, ni ukuvuga ngo arakunda gutanga, akunda gushikana, akunda gutanga, ntagumana, aratanga ibyo afise, akunda kubita abandi. Il est large. Urukundo rw'Imana ruragutse mu mpande zose. Hamwe wibaza ngo jewe Imana yarangiriye akantu, yaramfyondeye akantu special, oya, uzosanga n'uyundi ariko avuga ngo nanje ari akantu special. Icarana mushingirane intahe wumve, usanga urukundo rw'Imana ruri large. Haleluya. Arasubira aravuga ngo ndifuza kandi ko mutahura sa longueur, la longueur y'urukundo rw'Imana. Tuyejeje kuvuga largeur, la longueur uburebure bw'urukundo rw'Imana. Ndasenga ngo mutahure uburebure bw'urukundo rw'Imana. Umviriza, urukundo rw'Imana ni rurerure. Abizi ibiharuro ruva muri moins infini gushika muri plus infini. Ruva ahataboneka rugashika ahataboneka kandi ibihe bidashira. Urukundo rw'Imana ni rurerure, ruriho, ruva muri kahise wowe utariho, utarabaho, n'ijuru n'isi bitarabaho. Urukundo rw'Imana rukarengana wewe rugagushikana muri present, hama rukaca rukujana muri kazoza, rugutahuza ngo nzoguma ndagukunda. Haleluya. Iyo nshinzwe mu rukundo rw'Imana nahura yuko parcours yanje yose, suzuma, genda urabe, ego hashobora kuba hari ibintu byagoranye, ariko nashaka kubwira ngo naho hashobora kuba hari ibyagoranye ntibyarengeye urukundo rw'Imana, kuko nuno munsi urukundo rw'Imana ruguherekeza muri urwo rugendo rw'ubuzima bwawe bwose. Kahise, Imana ni rukundo, kubu ni rukundo, kazoza ntazi nasobanukirwa, ariko ndemezwa ko mfise Imana rukundo. Ngo nshingwe imizi, nubakwe n'amabuye y'urufatiro, ngo ntahure uburebure bw'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirugira itanguriro, ntirugira n'iherezo. Nico gituma nkwiye kumwizigira, nkwiye kwizigira Imana mu ntambuko zanje zose. Iyo ndiko ndagenda arongora intambuko zanje, aranzi, nshushanije mu kiganza ciwe, ntaco nzoba, kuko uzigama Isirayeli ari wanzigama. Igihumbi bazogwa iruhande, abandi bagwa iruhande, ariko Uhoraho azonzigama.
kubw'urukundo rw'Imana rurengeye gutahura kwanje. Ni rurerure. Ni rurerure. Runshikana muri kazoza. Rukangarukana kandi muri kubu. Nkasubira nkaraba inyuma, nkabona kenshi iyo turabye inyuma tubona ibibi. Ninaco gituma dukeneye gusubira mu ijambo ry'Imana ngo twibuke yuko naho hari ibintu byagoranye, Imana irihesha icubahiro kandi yarirekanye mu rukundo rwayo. Nico gituma abakora imiduga n'abakora ibintu byose bigendeshwa n'imashine bakoze akantu gashobora kubatuma baraba inyuma bakagira gato. Nakantu bita retroviseur. Retroviseur iraba inyuma. Ariko retroviseur ingana gute? Ikiyo kiraba inyuma mu muduga. Ni gito cyane ukigereranije nico bita parabrise. Kugira ngo urabe inyuma bikenewe, ariko cyane cyane urabe imbere. Urabe inyuma ushaka kumbure kubisa umuntu canke hari ikintu ubona ko kumbure ariko ikibazo kihari ni igihe ufashe uti je bakakantu mwakagize gato nimukangirire kinini nzohore mbona neza inyuma. Witeye ingorane. Rero iyo turaba inyuma nk'abakubita kende gusa, ariko tugaruke dushima Imana muri kubo, ariko dusubire kuyibwira tuti turizeye imbere kuko tuzobana nawe. Imbere mwari muzi ahariho, jewe imbere singarukira gusa muri ubu buzima. Imbere hararengana ubu buzima nkabona ubugingo budashira. Ubugingo budashira hamwe n'Imana. Nigiki Imana itakoze kugira ngo ubeho ubugingo budashira hamwe nayo. Imbere ni harehare. Urukundo rw'Imana rudutuma itubwira ngo nimugire ikibazo muhumure, naranesheje kandi nimureme, ngiye kubategurira ahanyu, ngiye kubategurira amazu kugira ngo ahondi abariho namwe muba. None uno munsi ari busy akora iki? Anyitegurira. Ubwo n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurerure. Ni rurerure. Haleluya. Ngiyo longueur y'urukundo rw'Imana dukeneye gutahura. Rimwe na rimwe bamwe baravuga ngo Mana kuno munsi numva umenga hari bitagenda neza, Mana wampevye, Mana wanyase. Nashaka ngo ndakubwire nimba ushinze mu rukundo rw'Imana utahure yuko urukundo rw'Imana rudacikagurika. Abagize fiançailles n'abubatse murazi ko hari ibihe bimwe bimwe mutahuza n'uwo mugiye kubakana. Hari ibyo mwaganira ugasanga nimuhuje hamwe nta mukimvira uti no bivamwo. Wiyumviye kubivamwo uri umwana w'umuntu. Hari igihe rero twibaza ngo no mu rukundo rwacu n'Imana harayiyumvira kubivamwo. Yarasinye ntizova mu rukundo igukunda. Waba watsitaye ahubwo irindiriye ngo uhaguruke iguhungumure igukunkumure ikwambike zishasha hamubandanye. Urukundo rw'Imana ntirugira iherezo, ruri long, ntirucikagurika. Urabona uri kurumviriza audio ibintu biguma bicikagurika, ariko urukundo rw'Imana rufise ryajwi ingene ridahinduka, iguma ivuga ngo uri umwana wanje ndagukunda. Urukundo rw'Imana ntirugira iherezo. Haleluya. Umviriza, Paulo arasubira aravuga ngo mumenye sa hauteur, uburebure buduga hejuru. Uburebure buduga hejuru bw'urukundo ni rwa rukundo rugutahuza ngo no mu bihe wumva yuko ibintu bimeze neza nawe uzokwigera urengera urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruri hejuru y'ibintu byose. Waturongoye mu baririmbyi yavuze ngo ruri hejuru y'imipfunda, ruri hejuru y'ibibazo. Urukundo rw'Imana ruri hejuru y'ibintu byose. Niyo wumvise ko washizwe hejuru wahabwa agaciro, igihe bakudugije uzutahure yuko atahantu na hamwe uzokwigera uduga uvuga uti sinkikeneye urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rubana nawe mu bihe uri hasi nkuko mu bihe uri hejuru.
ahubwo ushinzwe mu rukundo rw'Imana neza mu bihe byo gushigwa hejuru, mu bihe byo kuduga hejuru, ahinduka umugisha w'abantu benshi. Uwatahuye urukundo rw'Imana ahinduka umugisha, kuko Imana aba ari yatahura ko yamushize hejuru kugira ngo ahinduke umugisha, ashikire abatoshikiriye mu bihe bitandukanye. Muri kino gihe turiko twitegurira ibihe bitandukanye by'aho abantu bashobora gushigwa mu bibanza byo gushigwa hejuru. Igibanza cose wojamo uzoshimwa ugashigwa hejuru, utahure yuko uzokwama ukeneye urukundo rw'Imana, kandi uzokwama ukeneye kugaragaza urukundo rw'Imana kuri benshi. Ntiwashizwe hejuru cyangwa ntuzoshigwa hejuru kugira ngo bakubone bagushimagize, aho gushizwe hejuru kugira ngo ushobore gukorera no kugaragariza urukundo rw'Imana uri muri ico kibanza cyo hejuru. Icyanyuma avuga ngo mumenye sa profondeur. La profondeur n'uburebure buja kuzimu. La profondeur y'urukundo rw'Imana, uburebure bwinjira indani mu kuzimu y'urukundo rw'Imana. Rimwe na rimwe hari aho twumva umenga turi twenyene, ukamenga rimwe turi mu kinogo, aho wiyumvira umuntu woha ukuboko kugira ngo gukure muri ico kinogo. Hari aho wumva utawe, hari aho wumva ushikiwe n'ikibazo cy'urupfu, ariko nashaka kukubwira ngo ibyo gushikira byose ntibishobora kurengana no kurusha inkomezi z'urukundo rw'Imana, kuko inkomezi z'urukundo rw'Imana zishika no mu kuzimu. Mu kuzimu mpwemu w'Imana yarakoze ngo yahinduye Yesu ngo amuzura mu bapfuye. Ni muri uko kuzimu nyene iyo mpwemu ishobora guhindura ubugingo bwacu na desespoir yacu no kwiheba kwacu, ikabisubiza mu ibyizigiro. Urukundo rw'Imana rushika indani n'ahantu abantu bose wumva kumenga bagutaye, ntawe ushobora kugushikira. Urihebuye, uri mu kuzimu, uri ahantu wumva ko ubabajwe, uri mu marira, ariko hamwe n'ivyo umenye ko amarira yawe yose Imana irayazi, kandi urukundo rwayo mu gihe gikwiye yarukwereka. Ibihe bimwe Yesu arabira uguye rw'amaraso, yongera ashitse ku musaraba aravuga ngo data data n'igiki kikumpebesheje. Yari mu bihe bigoye, ariko mbega twovuga ngo Imana yari yamuhevye? Mbega urukundo rw'Imana ntigwari ruri hafi yiwe? Ego, urukundo rw'Imana ahubwo rwari hafi yiwe ngo rumukomeze akore, ashitse ico yahamagariwe gukora, kandi yaragikoze. Imana ironka abakunzi benshi natwebwe ngaha turimwo. Kubera iki? Kuko muri bijya bihe nyene Imana yaramukomeje, ararengana, arashishikara naho yumva yuko biremereye. Urukundo rw'Imana rushika ikuzimu, ahantu udashobora kwibaza. Ndashaka ngo mutahure rero yuko izi mpande zine tuvuze, ubwaguke, uburebure, amaduga, uburebure bw'amaduga, uburebure bw'amaja kuzimu y'urukundo rw'Imana, rudufasha gutahura yuko ata kintu na kimwe co dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nk'uko Imana ari rukundo, Yohani wa mbere igice cya 4 umurongo w'8 havuga ngo Imana yacu ni rukundo, niko kandi Imana yatwihishuriye icari cy'urukundo. Mu Bikorinto ba mbere igice cya 13, 1 Corinthiens 13, Abikorinto ba mbere 13 umurongo wa 4 gushika ku murongo w'7, bavuga ngo urukundo rurihangana, urukundo ntigwipfuriza ikibi, urukundo ntigwihaya, urukundo rukorera bose, urukundo ntirurondera ntiruri malhonnête, ntirubesha, urukundo ntirurondera inyungu zarwo, urukundo ntigwihaya, urukundo ntiruraharira byose, rurizera byose, rurizigira byose, rwihanganira byose. Ngugu urukundo rw'Imana.
nimba imana y'urukundo, urukundo rukaba rufise ibyo tuvuze, mbega birashoboka yuko dushinga imizi mu rukundo rw'Imana. Paulo yarabivuze mu Baroma igice 8:35-39. Umviriza ijambo yavuze. Romains 8:35 aravuga ngo 35 aravuga ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ninde? Mwumva uyu mugabo ico yatahura n'ingene yarashinzwe neza mu rukundo rw'Imana, yarashinze imizi mu rukundo rw'Imana. Umva ingene avuga, ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, mbega n'ivyago, canke n'uguhamwa, canke n'inzara, canke n'ukwambara ubusa, canke n'ukuba mwirinde, canke mu bibazo, canke n'inkota. 36 nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, wagereranijwe n'intama z'imbagwa. Yariko arerekana ibihe abaroma bariko baratuma ishengero ricamo. Hari persecution ku rwego rwo hejuru, uguhamwa ko ku rwego rwo hejuru. Paulo amandikira rino kete, ninde hagati muri iri hamwa? Tumeze nk'intama bajanye kuri abattoir, bajanye kwibagiro, imisi yose bama baradukerera. Niko Paulo yariko aravuga abwira abaroma, naho tugereranywa nabo, ni igiki kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana? Aca abandanya avuga ngo ariko muri vyose turuhishwaho kunesha n'uwadukunze. Turushishaho kunesha n'uwadukunze. Ni igiki gituma anesha hagati mu bibazo? Ni igiki kimutuma arengana ibihe bigoye? Urukundo rw'Imana. Ibibazo ntivyamukuye ku Mana, ntivyamutumye avuga ngo Imana yampevye yanyibagiye, ahubwo avuga ngo kubw'urukundo rw'Imana mbandanya ndunesha. Je suis plus que vainqueur. Être plus que vainqueur mu kigiriki gasigura yuko uri uwambaye ukunesha utigeze urwana. Tu es plus que vainqueur. Mu guhiganwa muri boxe canke muri Jeux Olympiques, mu Baroma urabona ko abagiriki n'Abaroma nibo babitanguye. Iyo uniganye ugakubitana ibipfunsi ukabimenya, bahora babambika igicenture gikomeye cerekana umudari ufise yuko wagwanye, ukubitana ibipfunsi, utahana ibivyimbe ngaha, ariko uhushirizaho usanga wanesheje. Rero iyo bavuze ngo ururushirizaho kunesha, baba bakwambise kiya kidari utigeze uja kuri ring ngo ukubitwe bijya bipfunsi. Ndabira mugenzi wawe nta gipfunsi afise, ariko arushirizaho kunesha. Nurushirizaho kunesha. Ivyo mwokubiswe, ninde yabukubiswe? Kristo Yesu. Yakubiswe ibihano, yakubiswe ibimoko, yakubiswe, yaracumiswe, yambiswe urugori rw'amahwa kugira ngo wambikwe kijya kidari cyo kunesha. Turushirizaho kunesha, turabanesha kuko tugendera mu wanesheje, kandi twambiswe intsinzi y'uwanesheje. Turushirizaho kunesha kubwo wadukunze. Umviza barabandanya ngo 38 kuko menye neza. Acha ya turavuga ngo kuko menye neza, nakekeranya, ndazi neza, ntabikekeranya yuko naho goba urupfu cyangwa ubugingo. Urupfu ni ikintu kibi giteye ubwoba, ariko kandi kwirikazanya ubugingo nuko rimwe na rimwe
iyo abantu byitwa ko bariko baramererwa neza, hari igihe bibaza yuko byose bivana nuko ari abahizi, ari abatetsi b'umutwe, azi kurirondera iryo faranga, akibagirwa yuko atana kimwe gishobora kuruta urukundo Imana yagukunze. Si mérite, si ivyo wewe wakoreye, haba urupfu, haba n'ubugingo ufise, kuko rimwe na rimwe ubugingo no kurondera ubuzima nk'uko bamwe babivuga bihora bikura abantu mu rukundo rw'Imana, bakikurayo bonyene bavuga ati Imana ko watebeje, reka nce muri ino nzira, umuntu umenga nta kundi none no bigenza gute muri no buzima, nobaho gute, reka ndondere maisha. Ngo shirondera maisha uriko ubabaza uwagukunze, naho hoba ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibibazo canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo, hauteur arakigarukanye, canke uburebure bw'amajepfo, profondeur, canke ikindi na kim, canke ikindi canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ibi byose nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Meraheze mvuga iki? Niwatahura ugashinga imizi mu rukundo rw'Imana, hari ibizokugaragaraho. Wandike ibi bimwe bigaragara ku muntu yashinze imizi mu rukundo rw'Imana. Icya mbere, uyo muntu ntiyitiranya urukundo rw'Imana ngo abyitiranye n'ibihe by'umunezero gusa. Singino bivuga, il ne confond pas l'amour de Dieu par les moments de bonheur seulement. Ntaraba ibihe by'umunezero ngo bari havuga ngo Imana irankunda, ntabyitiranya, ariko atahura ngo mu bihe by'umunezero, le bonheur, comme dans le malheur, mu bihe bigoye, urukundo rw'Imana aguma agwatura kandi agwizera. Nguyo ibuka Yobu, igihe yabura umuryango we wose, yagumye avuga ngo navuye mu nda y'isi ataco nambaye, nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Imana yampaye, Imana yasubiranye, ntiyigeze ahinduka. Urukundo rw'Imana nugo. Ibuka Daniyeli n'abagenzi babo babafashe ngo babate mu rwobo rw'intambwe. Urukundo rw'Imana bavuze ngo naho wodutayo, naho duta mu itanure ry'umuriro, Imana yacu irashobora kudukiza, ariko naho itodukiza dushishikara tuyizera. Baratahuye urukundo rw'Imana. Akenshi tugereranya urukundo rw'Imana yuko yatugiriye ibintu byiza gusa, ariko n'igihe twaciye mu bigoye, igihe uzomenya umuntu ashinze mu rukundo rw'Imana nuko atanyiganyiga. Icya kabiri, yizera mu buzima bwiwe bwose, afise ibyizigiro by'urukundo rw'Imana ataco ruvuyeko, l'amour inconditionnel de Dieu. Akenshi umuntu agukunda kuko icyo wamukoreye, ariko nashaka kubabwira ngo urukundo rw'Imana si conditionnel, si icyo wakoze. Urukundo rw'Imana ntiruva kuco wayikoreye. Urukundo rw'Imana ruri inconditionnel. Ivyo rero biduhagarike kwiyumvira yuko hari ivyo dushobora gukora kugira ngo twunguke urukundo rw'Imana, ngo Imana idukunde kurusha. Ngoma nkore cyane, abantu barimwe namwe bagakora gose kuko bumva kumenga ntibakunzwe, ngo boca bakundwa cyane n'Imana. Oya, yagukunze ukiri umunyabyaha. Niko Bibiliya ivuga ngo yadukunze turi abanyabyaha, ariko nahuye ko nakunzwe nayo, ico nkora cyose nzomenya ko nakigwa kuko nakunzwe atari uko nakoze. Icyanyuma, ikigaragaza umuntu ashinzwe neza mu rukundo rw'Imana, akubakwa n'amabuye y'urufatiro mu buryo bwiza, uyo muntu agaragariza abera bose urukundo rw'Imana. Rugaragara gute? Mwibuke urukundo rurihangana, uyo muntu agendera mu kwihangana. Mwibuke urukundo
rwicisha bugufi, uyo muntu agendera mu guca bugufi. Urukundo ruraharira, uyo muntu afise uguharira. Yesu yaravuze ahantu aravuga ngo muharire, ngo duharire kangahe? Muharire indwi inshuro 77. Niba bishobora kubiharura amukavuga uti aya majana 440 ingahe biraheze, ubu ngoma rero duhuza ubwayi, uzoba nawe wari ufise ingorane. Muharire, ubwo n'urukundo rw'Imana. Ihangane, supporte. Ibigaragara kuri uyo muntu bigaragaza ko ashinzwe neza mu rukundo rw'Imana. Shengero ry'Imana, ntidushobora gukura muri ino trimestre turimo turavuga kuvyerekeye gukura spirituellement, la maturité spirituelle. Kimwe mu bigaragaza une maturité, ugukura mu buryo bw'impwemu, ni hehe n'urugezo uruhe dushinzwemo mu rukundo rw'Imana. Ndasubira mu ijambo natanguriyeko. Simoni Petero, mbega urankunda? Shiramo izina ryawe. Wumva Imana iri kwirakubaza, mbega urankunda? Gushika ku rugezo uruhe? Ndifuza kushinga imizi mu rukundo rwanje, ngo utahure la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur y'urukundo rw'Imana. Ni warutahura uzoshobora gusangira hamwe n'abera bose ivyerekeye urukundo rw'Imana. Niho abera bazofungura ku vyamwa vyawe, kuko washinze imizi mu rukundo rw'Imana. Niho uzokwama ivyamwa bifitiye ubugingo abandi, kandi bizokwamurwa gushika mu bugingo budashira. Ndabasabe duhaguruke senga Imana. Abaririmbyi mumfashe. Isengesho ryacu si rimwe, saa 2, saa 3, ariko turakeneye ngo dushinga imizi. Imana idushoboze gushinga imizi mu rukundo rwayo. Ni byinshi twumva kumenga biriko birahungabanya urukundo twumva ko Imana idufitiye, ariko uno munsi idutahuje ngo ntidushobora kurusobanukirwa. Ni rurerure, ruraguse, ntirugira iherezo. Umwami Imana yugurura amaso yacu. Ninashingwa mu rukundo rw'Imana, nzoshobora gukorera Imana biyihimbara. Ninashingwa mu rukundo rw'Imana, nzorengana ibihe bigoye, ntidodomvye, ntidoze, nta, ariko nzorengana ibihe bigoye, kuko nshinzwe mu rukundo rw'Imana. Mbega urukundo rw'Imana yacu, rwo ruharuse arangurika, rusumba ukwezi, rusumba ukwezi, rusumba izuba, rusumba izuba, kandi kuzimu rushikayo, kandi kuzimu rushikayo. Watumye Yesu za mwisi yacu, ngwiduhature bena wama nawichangazi, kwatumye sawa kika. Ndifuza ko dusenga ubwira Imana uti Imana mishurira urukundo rwawe, nyigisha gusobanukirwa ngo nshinga imizi mu rukundo rwawe. Mana, nubakwe n'amabuye y'urufatiro ahagaze ku rukundo rwawe. Rimwe na rimwe ndakekeranya ko nakunzwe, hari ibihe numva yuko umenga uri kure, ariko Mana nyugurura amaso ntahura urukundo rwawe. Reka usenge, senga mu izina ryawe Mwami Yesu. Turi imbere yawe Mana, icyo tukwizigira ko
nukuri Imana irengeje ugutahura kwacu. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe ntibigira itanguriro n'iherezo. Haleluya. Ugurura amaso yanje Mana, ndakwihweze, ndagutahure, menye uburebure bw'amakika, uburebure bw'amajepfo, amajyaruguru y'urukundo rwawe Mana. Nahuza Yesu, nahuza ngo binshire muri confiance, kumva ko nguwe, nemewe, nakiriwe n'imbabazi n'ubuntu byawe Kristo Yesu. Rabosaya maisandemaka mu izina ryawe Yesu. Ugururira Mana ishengero ryawe nk'uko Pawulo yasengeye Abanyefeso. Reka bera bawe dusobanukirwe, dushinga imizi mu rukundo n'ubuntu n'imbabazi byawe Mana. Ndasengera ishengero ryawe Mana, udukomereze mu kudukuza ntituba bikunda n'abirabi byacu gusa, ariko twigishe gushinga imizi mu rukundo rwawe. Robosaya, dushinga imizi mu buntu n'imbabazi byawe. Urakoze Mwami Yesu. Ndasaba ngo wugurure amaso yacu Mana, udutahuza aho tugiye gutaha mu mihana yacu, utwigishe, utwereke yuko ataco dutandukanya, atana kimwe, haba iciza haba ikibabaje, atana kimwe. We urukundo rwawe rudukikuje impande zose, kandi ari wowe udufashe, atawo dukura mu kiganza cawe Mana. Reka biduhe assurance, ibyizigiro byuko ubana natwe igihe cyose. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, amaso yacu n'imitima yacu byubakwe muri wewe no mu rukundo rwawe. Mudufashe gutahura ubwiza, ububasha n'inkomezi zigaragarira mu bera kubw'urukundo rwawe Mana. Urakoze, turakweretse inondwi, uzubane natwe, umugisha wawe uzubane natwe, ujishikare kuduha kugaragaza urukundo rwawe nk'uko wabajije Petero. Nawe icyo kibazo Mana urashaka itubaza, natwe reka tucishure yuko turipfuza rwose kugaragaza ko tugukunda. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze.